kuri uno munsi uri hejuru twazindukanye ngaha muri komine Rugombo kugira twifatanye n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya indwara zititaweho bihagije. Izo ndwara zikaba zigwiriye kandi zinabangamiye amagara y'abenegihugu ngaha mu gihugu cyacu. Aha mu gihugu cyacu uyu munsi tuwuhimbaje kuri iri genekerezo rya 2025 Ruhuhuma, kandi ni inshuro ya mbere. Icivugo cy'umwaka cyavuzwe kenshi ni gushikira amagara meza kuri bose, kugira indwara zifatiye ku bukene ntizisubire kutitabwaho. Ngerageje kwisigura navuga yuko ari gutunganiriza bose ibijyanye n'amagara y'abantu, tutibagiye n'abafite indwara zifatiye ku bukene. Banyakubahwa mwese bene gihugu muri ngaha, uyu munsi rero uduhimiriza gushyira ingufu zikwiye mu kwitwararika indwara zititaweho kugira zivurwe hakiri kare maze zituzwe. Nk'uko ibyigwa byakozwe n'umugambi ujeje kurwanya indwara zititaweho bibitwereka, indwara z'inzoka zo mu nda zariraye mu gihugu cyose, mu mitumba yose, kandi bimeze uko no ngaha mu Cibitoke. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 gushika uyu mwaka, ubushikiranganji bwarazihagurukiye burazigwanya, kandi ziragabanuka kuva ku rugero ruri hagati y'ibice 19 na 68%. Indwara y'urukushi ituma abantu bama bariko bariyagaza, umubiri ugahinduka, urukoba rugasa n'urw'ingwe cyangwa umuserebanyi. Aha mu Cibitoke irahari ifatiye ku biharuro twegeranije, ariko iyo ndwara ubu ngaha yaragwanijwe bishimishije. Byerekeye indwara y'uruhumyi, ibikorwa byo kuyirwanya biramaze kwerekana ko mu burere bw'ubuvuzi bushika 5 habayemo amasekeza yo kwivura, ubu itakira intambamyi ku magara y'abantu muri ibyo bice by'igihugu. Indwara twavuga ngaha ko tutararonka ibiharuro by'ifatiro ni indwara y'imisozi igaragara ku maguru abyimba akazana ibigaragamba. Ibikorwa byo gupima abayirwaye byari bitekanijwe mu minsi iheze byarahagaze kubera ikiza cya korona cyaciye gituma abahinga n'ibikoresho bitabonetse ku gihe. Banyakubahwa mu byubahiro byanyu batumire bahire, indwara nyinshi zitaweho zirasizikaza mu buryo butandukanye abana, abakenyezi, abageze mu zabukuru. Turashimira amashyirahamwe atandukanye, abaremesha kiyago, hamwe n'abo bose bagize icyo baterera kugira uwo mugambi ubandanye naho intambamyi zitabuze. Intumbero dufise niyo kuvura ibice bishika kuri 80% canke birenga by'abarwaye urukushi ku mutumba umwe wose wa Rusansuma, kandi bikadusaba kuguma kuri urwo rugero mu kiringo c'imyaka 15 kugira ngo dutuze bimwe biboneka iyo ndwara. Ibyo byose bikazoshoboka ari uko dukoreye hamwe mu guhimiriza abenegihugu baba mu makomine atandukanye aho dusanga izo ndwara. Ariko nagira nshimire mwebwe mujejwe intwaro
umutekano n'indero ingene mwitanga mu kurwanya ikiza coronavirus. Nongere ndabasabe kugwiza ingufu maze nk'uko mwama dufashanye gushira mu ngiro umugambi wa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus.